Umutekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu rino yanyu Muhuza TV. No mwatugiye kubageza amakuru agezwe ko ari kwaravugwa nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka ku mukuru w'igihugu nyene cyo Valens Ndayishimiye ndetse n'umutambukanyi wiwe. Ni mu gihe kuri uno munsi muri uno mugoroba umukuru w'igihugu Valens Ndayishimiye yajeje kuganuka avuye mu gihugu ca Ethiopia aho yari yitavye ibikorwa vy'inama igira 37 y'abakuru b'ibihugu vya Afrika bihurikiye mu muryango w'ubumwe bwa Afrika. Nubwo Perezida Valens Ndayishimiye yari amaze gushika i Addis Abeba, ntiyashoboye kwitaba ubutumire bwa mugenzi we Joao Lourenço wo muri Angola mu nama yiga ku kibazo c'umutekano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, yahuriyemwo abakuru b'ibihugu bitarabana ryiza muri kino gihe harimwo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, Antoine Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, eka mbere n'abandi bakuru b'ibihugu mu karere k'ibiyaga binini. Imbere yuko tuza kugaruka ku vy'uru rugendo mu buryo bw'idonido hambavu iyo nama, Valens Ndayishimiye n'ubundi yayitavye inama rusange y'abakuru b'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika kuri wa gatandatu, yongera aritaba imibonano itatu ikomeye. Mu mibonano itatu yitavye harimwo umubonano wa mbere wamuhujije na Perezida Felix Tshisekedi na Cyril Ramaphosa wo muri Afrika y'Epfo mu ntumbero yo kwiga ingene ivyo bihugu vyoshira hamwe inguvu z'ingabo zavyo mu kurwanya umugwi wa M23 uvugwa mu buseruko bwa Kongo. Mu wundi mbonano yabonanye kandi na Victoria Kwakwa aserukira banki y'isi yose mu karere ka Afrika y'ubuseruko n'iy'ubumanuko. Baganiriye ku bijanye n'ingingo ziriko zirashirwa mu ngiro mu ntumbero yo kuzamura ubutunzi bwo Burundi. Niho kandi Perezida Valens Ndayishimiye yabonanye kandi na Chileshe Kapwepwe, umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe Komesa, maze baganira ku itunganywa ry'inama ry'ishirahamwe mpuzabihugu rishingiye ku gukuraho intambamyi zo guhanahana ibidandazwa muri Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko izobera nga mu gihugu c'u Burundi mu misi iri imbere. Ni mu gihe kandi kuri uno munsi hazindutse hari amakuru avuga yuko Perezida Valens Ndayishimiye yoba yafashwe n'ingwara, amagara yoba amukitse, akaba ahejeje gushika mu mwanya muto yuheze. Benshi bakaba bariko bibaza niba koko yoba yakomeje ku kirimba canke se yahise ajanwa mu bitaro gukurikiranwa n'abaganga b'abahinga ngo barabe ingene amagara yiwe yifashe. Ese koko umukuru w'igihugu agishika yoba ahise agana he? Vyonda subscribe canke sabone niba utari wafise ndakubwira ngo tuzucikanwa nayo dushikiriza usangize bagenzi bawe kandi aho baherereye hose, kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku nga mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Mwekaze mw'idonido yano makuru. Nkuko narimeje kubabwira, umukuru w'igihugu nyenicubahiro Valens Ndayishimiye ndetse n'umutambukanyi Angeline Ndayishimiye bajeje kuganuka bavuye mu gihugu ca Ethiopia, aho umukuru w'igihugu yari yitavye ibikorwa vy'inama igira 37 y'abakuru b'ibihugu ndetse n'amareta baserukira kandi n'amashirahamwe mpuzamakungu kuri uyu mugabane wa Afrika. Bakaba bariko bararebera hamwe ikibazo c'umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ni mu gihe kuwa gatanu uheze kugenekerezo 16 ku kwezi kwa kabiri, Perezida Ndayishimiye n'umukenyezi we bafashe urugendo rubashikana Addis Abeba, ari hategekanijwe inama y'ibihugu n'amareta bigize ubumwe bwa Afrika. Bwabaye bwa mbere ngo Perezida Valens Ndayishimiye n'umukenyezi we basohoka igihugu biboneka ko batanezerewe. Umukuru w'igihugu wome ngo arababaye canke ararushe cane, ivyo ntawabihaye ikibanza birashika. Bamwe bati ese koko amagara y'umukuru w'igihugu yoba yifashe gute muri kino gihe? Iki akaba ari ikibazo kizera kubaza mu bihugu bitari bike, ariko ngo ni uburenganzira bw'abanyagihugu kukibaza kuko amagara y'umukuru w'igihugu ntafatwa nka vie prive. Henshi iyo hatanguye kuba amakenga mu gihugu, ngo inzego zimwegereye zirashobora gushira habona amatangazo yerekana uko amagara yiwe yifashwe, ariko birazwi ko akenshi baba babesha. Ni mu gihe icateye benshi uruhagarara mu mitima yabo
bakiyumvira ko umukuru w'igihugu yoba agwaye ari ingene Perezida Ndayishimiye atitavye inama ihambaye yari itegekanijwe uyu munsi ku munsi wa gatanu, ikaba ari inama ihuza ibihugu bikeya vyegwa n'ibiriko biraba muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abakuru b'ibihugu ba Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, u Rwanda, Afurika y'Epfo, Angola, Kenya hamwe n'intumwa ziserukira ibindi bihugu bo bitavye iyo nama. Burundi bwo ntibwitaba. Burundi bukaba nabwo n'ubundi buri mu bari mu ntambara iriko ibera mu gihugu ca Kongo, ntambara iriko irahuza igisoda c'ico gihugu ndetse n'umuhari witwaje ibigwanisho wa M23. Ibi rero biri mu vyatumye abanyagihugu bibaza niba koko umukuru w'igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye n'ubundi yoba akizwe n'amagara. Gusa nk'uko yajeje gushika mu mwanya mutoyi uheze, Perezida Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe ku kibuga c'indege mpuzamakungu, yakiriwe n'abashikiranganji batandukanye nk'uko vyama bigenda. Gusa ntiyamaze umwanya munini kuko n'ubundi vyinshi vyatangajwe n'umuvugizi w'ibiro vy'umukuru w'igihugu Rosine Girene Gatoni, hari nawe yatangaje ivyo babonye muri uru rugendo baba bavuyemwo we n'umutambukanyi wiwe. Gusa ikibazo kuri ubu gihari n'ubundi nico kumenya nimba koko umukuru w'igihugu yashitse aja mu bitaro canke se n'ubundi yagiye kwa Ntare kuruhuka, kuko n'ubundi ngo ivyamubaye ku munsi wa gatanu ubwo yari agishika muri ico gihugu ca Ethiopia biri mu vyateye ubwoba bari bamuherekeje, ndetse kandi na benshi ubwoba burabataha harimwo n'umutambukanyi wiwe. Mu yandi makuru kandi reka tuyavuge ku vyavuye mu nama nshingamateka y'igihugu c'u Burundi, aho n'ubundi kuri ubu hari biriko biratangazwa kuri umwe mu bashikiranganji ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uyu akaba ari Audace Niyonzima, umushikiranganji ajejwe ivy'ikigega ca leta ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe kandi nawe yari imbere y'abashinga amateka. Audace Niyonzima akavuga ko imiriyaridi 3 z'amafaranga y'amarundi atazi irengero ryayo. Aya akaba ari amafaranga arenga imiriyaridi 3 z'amadolari, arenga miliyoni 3 z'amadolari y'abanyamerika atazwi irengero ryayo. Akaba ni nyuma yaho umushikiranganji Audace Niyonzima arongoye ikigega ca leta kuri uyu wa kane yari karishura ibibazo ku bibazo vy'abashinga amateka uko imfashanyo yatanzwe mu kurwanya ikiza COVID-19 ingene yakoreshejwe mu Burundi. Bariko baramubaza ku vyerekeye amafaranga asigaye uko yakoze, akaba yasavye inama nshingamateka ko ivyerekeye amafaranga atazwi ico yakoreshejwe bovyihoza, iryo suzumwa rikagarukiraho kuko atansiguro yayo ashobora kuronka. Kubw'inkuru dukesha iradiyo Ijwi ry'Amerika Murantunge RPA, ijwi ry'abanyagihugu, Audace Niyonzima agira ati: hari impapuro tudashobora kuronka ubu nyene twarihiye ko kandi sinokwemera ko zigiye kuboneka vuba. Rero mbona ko nk'uko benshi mwagiye mubisaba, mbona ko ari isuzumwa ryogarukirizwa ngaha kuko Cour des comptes nta kintu twayinyegeje. Gusa ico nabamenyesha, tugiye gukora neza kurushiriza uburyo bwo kwinjiza ibintu mu mpapuro bikabikwa neza, ariko umukuru w'inama nshingamateka muvyemeye risuzumwa twokwemeza ko amafaranga yaragenewe kurwanya ikiza COVID-19 yakoreshejwe neza. Abashingamateka benshi bari mu basavye umuco ku irengero ry'ayo mafaranga, ariko umukuru w'inama nshingamateka we yahavuye afata umwanzuro yemeza ko amafaranga yari yagenewe kurwanya ikiza COVID-19 yakoreshejwe neza, ahubwo agashimira umugwi wari ujejwe gutunganya ayo mafaranga ko wakoze neza. Daniel Gerase Ndabiraba ati: ico twokora gusa nuko twoshima ko Imana bafashe igikorwa bakagikora ata bundi buhinga buvurwa ngo bigishijwe, kuko n'abavyize cyane mu bihugu vya Buraya bananiwe, ariko twebwe twakoresheje ubwenge cimeza kandi bigenda neza. Aha rero ku makosa yoba yarahabaye nk'uko umushikiranganje abivuze birasanzwe, ntagire bibaza ko hari ubunyonyezi bwoba bwarabaye. Abategetsi bamwe kandi ngo nabo barakwiye ngo gukorera igihugu neza, bagashira imbere inyungu z'abene gihugu. Ni kenshi mu gihugu ngo hama havuzwe ubunyonyezi mu bisata bitandukanye, ariko
bene kubikora ntibakurikiranwe n'ubutungane. Ngo leta irakwiriye guhagurukira abanyonora amafaranga y'igihugu bakabogozwa kuko bitanga ishusho mbi ku gihugu nk'ivyatangajwe n'urongoye inama nshingamateka nyeniteka Daniel Gerase Ndabirabe. Mu yandi makuru kandi reka ano makuru yacu tuyabandanize ko yariko aravugwa mu gateka kazina muntu, aho benshi bariko baribaza nimba koko Arlette Niyomwungere yoba akiri muzima. Abatwara iperereza ntibave mu gacerere. Abatwara iperereza ry'u Burundi ngo ntibave mu gacerere bavuga iyo bapfungiye umwigeme Arlette Niyomwungere yatabarijwe muri iyi ndwi. Arlette Niyomwungere yahamwe kuva mu myiyerekano y'umwaka w'2015 yagirizwa ko yari umunywanyi wa MSD. Ico gihe yarapfunzwe imyaka 5 kuva mu mwaka w'2015 gushika muri ntwarante umwaka w'2020. Muri gitugutu mu mwaka w'2020 yarasubira arafatwa n'iperereza rimutwara bamunyuruje aza kurekurwa haciye ukwezi. Kwigenekerezo ya 2026 Kigarama uyu umwaka uheze Arlette Niyomwungere yarasubiye gufatwa n'iperereza. Ibi bikaba vyarabaye nyuma y'iminsi mike cyane avuye kuramukanya mu Rwanda. Bamwe bakaba bakeka ko coba kiri mu vyo yazize. Amakuru ahari akavuga ko Arlette yafashwe mu gihe yari amaze iminsi aba mu rugo witwa Muhoza Fredy Patrick. Uyu basanzwe ari ababanyi iyo ava mu Gatete mu ntara ya Rumonge. Abamuzi bakavuga ko Muhoza Patrick yari asanzwe akorana n'iperereza ariko nta vyemezo tubifitiye. Abandi bamuvuze nk'imbonerakure. Ni mu gihe ku rubuga rwe rwa Facebook Muhoza Patrick ari umwe mu basanzwe bamamaza ibikorwa vya CNDD-FDD. Weba kandi yaragize n'uruhara mu inyuruzwa rya Arlette Niyomwungere. Ico bikoze uyu muntu ngo ntiyatabarije Arlette agifatwa kandi ngo yoba yarabimenyesheje yabimenyesheje nabiwe ateba. Hari abavuga ko amakuru Patrick Muzo yatanze atoba ahuye neza n'ukungena ifatwa rya Arlette Niyomwungere ryagenze. Bamwe mu batanze amakuru adahumuriza na gato yo kuvya vyarashikiye Arlette ariko nta cemezo na kimwe bafise. Benshi bakaba bariko barasaba General Major Defonse Abarurema arongoye iperereza ry'u Burundi ngo ave mu gacerere atomora aho Arlette Niyomwungere yoba apfungiwe. Ubwo butumwa kandi bukaba bunahabwa Colonel Domitien Niyonkuru ajejwe iperereza mu gihugu hagati, ngo bakaba bari mu bagomba gusigurira bene igihugu iyo bapfungiye Arlette Niyomwungere nimba akiri muzima, hanyuma ngo bafise ico bamwagiriza bamujane imbere y'ubutungane. Hari benshi cyane bazi Arlette Niyomwungere batangaje ko atakintu ca politiki yari akirimwo. Umugenzi waba muri Mozambique yagize ati jewe ndaherutse mu Burundi vuba kandi twarabunanye umwanya munini na Arlette Niyomwungere. Jewe naragwanye muri FNL no muri CNDD-FDD. Ndashingira intaye ko Arlette nta atakintu ca politiki yari akirimwo. Nimba ari cyo yafatiwe ngo ni abazoba bamubesheye. Hariho abinformateri biperereza ngo bamaze iminsi badatanga amakuru baca barondera uwo beshera kugira niba bikeke nabi. Ngo nimba rero Arlette Niyomwungere akiri muzima abamufise nabo nibatangaza icese ko amagara yiwe yoba yifashe neza. Gaya rero amakuru yaragezwe ko muri iri joro fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tuje ucikanwa nayo dushikiriza. Sangiza abagenza kandi no makuru aho bari hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbiyo z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhuza TV Imana iba hezagire.